Kera ngaha mu Burundi umuntu yararima ahindukiye akaraba inyuma akaraba agasanga azobirya umwaka wose agaca yitahira. None ubu turahiriwe ko ubu ugumurima kugira uzoronke umusesekara ushora mu isoko. Mu minsi yahera twari tuzi ko umukozi ari umukozi wa leta, kubera leta niyo yitwa kwitanga akazi. Ivyo rero nivyo vyadusamaje rutangura gukora nabi, kuko mu bisanzwe bose bavuga bati umukoresha mukuru ni leta. Ubwo iyo leta dukorera turayizi. Nivyo jewe mwashinze ko serukira abene gihugu bose, muganagira ndababwire ko leta y'ukuri na bene gihugu twese dukoranye. Je rero mpora niyumvira iyo tuvuze ngo mukozi n'umukoresha ngo bagire ibiganiro, kubera twari twarihenze tukibaza ko leta ari ishirahamwe, twaribagiye yuko ivyo biganiro biri hagati ya twebwe na twebwe nyene. None ko jewe ndi umukozi wa leta, umushikiranganje n'umukozi wa leta, umuyobozi mukuru n'umukozi wa leta, umwarimu n'umukozi wa leta, umuganga n'umukozi wa leta, none tuvuze ngo ibiganiro hagati y'umukozi n'umukoresha ku bakozi ba leta, umukoresha ari hehe? Ko na jewe nkeneye ibiganiro hagati ya jewe kuko ndi umukozi wa leta, ndakeneye ibiganiro hagati ya jewe n'umukoresha wanje. Umukoresha nyamukuru nagira ndababwire ni umwene gihugu. Ivyadusamaje nuko twagiye mu bihe bigoye, aho indongozi wamengana kagwi kari hajya hagaca haba n'abene gihugu kandi kagwi. Uno munsi harageze ko tubitegera yuko umukoresha mukuru ari umwene gihugu, kuko ni waduhemba. Mbere jewe mpara ndavyiyumvira, none umuntu adahembwa amahera avuye mu matagisi n'amakori ninde? Nico gituma twanasamaye gushikaho iyo tubuze umushahara tuvuga ngo twongera umushahara, bagacavuga ngo genda usaba imfashanyo ngo turonke umushahara. Umushahara utangwa n'umukoresha, abene gihugu barakora bakimbura bagashora, bahejeje gushora hakaboneka amatagisi n'amakori. Ayo matagisi rero niyo arimwo irya mpembo. Iyo dusavye imishahara ata amatagisi n'amakori vyaje, nibaza ko duca tubikura. Hariho uwibaza ngo mbega none jewe nokorera iki abene gihugu? Iyo uri muganga, iyo bavuye bakagira amagara meza baca bakora bakimbura, ntiyumva ko babakoreye. Mugabo rero mu minsi yahera muganga yaca avuga ngo mbere rero ko mutanyongeye amahera asubira kubavura, bamwe bagapfa abandi bakaba magonyagi, none batakoze umushahara ucukurahe? Wewe uri mwigisha warujeje kwigisha, ugwaruka kugira ruvemwe abahinga bakomeye bazokora bakagwiza umwimbo, bagakora mu mahinguriro, bagakora ivy'ubuhinga bituma bagwiza umwimbo. Hanyuma uciye wanka kubigisha ngo camompa umushahara, bawuguha bawukuye hehe kandi wase kubigisha ngo bagire ubuhinga? Ugasanga niwe wari ukwiye gutunganya neza ingene ibikorwa bikorwa, abene gihugu kugira bakore. Hanyuma ugacuba ikinebwe ugacuva ngo nibaguha umushahara batakoze. Maze iminsi nzunguruka mu gihugu hagati ndaba abarimyi, hanyuma naranezerejwe no gusanga umwimbu w'ibigori wagenze neza. Ndanezerezwa nuko nsanze abene gihugu bose bari ku kivi barashize hamwe amatongo kugira ngo bayakore neza yimbuke. Mugabo heshi cyasanga saba agoronome ba leta babikoze, byakozwe n'abandi. None abo bagoronome base gufasha abene gihugu kugira barime kijambere bimbure vyinshi bashore, umushahara bazokurahe? Jewe no munsi rero nagomba kubibira akabanga kitwa akazi. Mu bisanzwe kirazira ikaziririzwa kuronka amahera atakintu washoye. Kirazira ushora ikintu canke ugashora ubuhinga.
ugakorera umuntu agaca guha amahera uba washoye ubuhinga bwo gukora canke ugashora umwimbu ata mwimbu uhari ata buhinga buhari amahera acacika ibipapuro. Ikintu ca mbere rero nimwaba mushaka umushahara ukwiye hingura, udahingura ntuzopfa utunze. Wishinze ngo nzohembwa umushahara ntuzogenda utunze. None murazi ko abarimyi b'ibigori nabo bahembwe neza uwo mwaka, umushahara waraduze sivyo? Ndabereke umushahara icarico. Baragiye barahingura isi, bararima, imashini yo guhingura ni isuka. Hanyuma dusanga ikiro c'ibigori kugira bakironke baba bakoresheje umutahe w'amahera 550. None rero uwo mutahe kirazira kuca utakara, kuko azosubira kurima ejo akoresha uwo mutahe. Hanyuma rero acaronka umushahara. Rero umushahara ku kiro umushahara ni 130. Burya mwari mubizi ko ari uko. Hajya abarimye ibigori umutahe wabo 550 wagumyeho, hanyuma baca baronka umushahara w'amahera 130. Nico gituma ikiro c'ibigori caciye kigugwa 680 na 550 y'umutahe ni 130. None wumva wimbuye nk'ibiro ibihumbi 10, wumva urose umushahara ungana gute? Umushahara ungana n'igikorwa wakoze. Nico gituma nkebura abakozi ba leta babimenye, umushahara wabo utereza kungana n'igikorwa bakoze. Umwe wese tumurindiriye ko ubuhinga bwiwe, hanyuma umushahara nawe ugacungana n'igikorwa yakoze. Twimbure rero akazi ka mbere rero no guhingura itunga kama Imana yaduhaye. Hari ikibazo namambaza, igihugu giteye imbere ubwa mbere ni mu ndabire ikintu bafise mu itunga rya kama ryabo twebwe mu Burundi tudafise n'igiki. Bavuga ko igihugu c'Ubuswise kibayeho neza. Ni giki abaswise bafise mu itunga ryabo kama Uburundi butagira? Hari ico mwoba muzi? None kubera iki baturusha itunga? Aha nshaka kubabwira ko atabuye riri mu mugongo. Duhingure itunga kama ryacu duhereye ku isi. Ndashima cyane ko babize mwatanguye kuhabona ishira hamwe vaso ririmwo abize benshi, abakozi ba leta, abadandaza, nibo batanguye kumenya guha agaciro isi. Kandi nabonye ari benshi ubu babandanya baduga uko bukeye uko bwije. No kuvuga ko umuzirikanyi wacu uriko urakanura. Ubu muzobona inoti zo mu bigori, kera twara tuvuga inoti zo mu kawa, twavuga inoti zo mu cayi, zo mu kawa. None ubu tuzobona inoti zo mu bigori, inoti zo mu bitoki, inoti zo mu biraya. Duhingure. Turafise ubutare, amabuye nitunga kama. Amabuye yitwa amamarble mu Burundi turayafise, mugatukurira indege tugiye kuyagura mu Bushinwa. Kubera iki tutoyahingura ngaha? Ajya amahera twayidushiriye abashinwa acaguma hatwe natwe ruca dushora ajya amabuye agacazana za noti mushaka z'agaciro. Ahandi amahera ava uretse guhingura itunga kama arava muri ba mukerarugendo. No kuvuga yuko wewe urashariza ibibanza vyiza ufise vy'iratiro, abantu bakava mu mahanga baje kubiraba. None bashitsi wawe ntibarya mu mahera bazanye. Ba mukerarugendo rero hajya nabo ni itunga rikomeye, tugategura ibibanza vy'iratiro, naho rero barara. Amahera caza. None ushaka amahera. Ikigira gatatu kizana amahera n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Uyu muyaga mubona. None amatelefone ntimuvuga ko bacuruza umuyaga. Burya n'ubwenge bukomeye cyane buzana amahera. Umutwe ukamenge nuhingura akantu amahera akinjira. Ivyo nivyo bizana amahera. Ushaka gutunga kora ivyo ndababwiye muzoca mutunga.
mugabo ukazovuga ngo kugira ntunge nzosaba akazi ntuzopfa utunze na gatoya. Twijukira ibi bisata by'uburimyi, ubworozi, ibisata byo guhingura itunga kama. Je nama niyumvira burya hajya dufata amahera yacu tukaja kugura uduti two kwijiginyura mu menyo tukatugurira mu Bushinwa. Burya twofata tujya tubabi twibigazi nitwovamo tujya dutiga ntuze. Tuvugana ukuri Imana yaratubaje dusanzwe tubaje neza no kuturiganiza gusa. None ajya amahera warujanye mu Bushinwa ntacaguma ngaha, ahubwo nawe ucudushora. Ntagire urazovuga ko hari ubukene, ahubwo ubukene buri mu muzirikanyi wacu. Nico tuba ndabasaba kubera twanebwe imyaka myinshi, ntagire umukozi azosaba gukora amasaha 8, ahubwo ushaka yuko agomba gutunga ntaharura amasaha, nagondwe n'itiro gusa. Umuntu rero nakore amasaha menshi abaho, 8 yo gukora ngo 8 yo gusinzira na 8 yo kwinezereza. Twebwe mu Burundi ntiharagera, bajya babigize kuko bamaze gutunga. Gukora ubuhongango ubu ntawe ukica atwiruka ko ngo twavuze gukora. Hajya kwari kugira baducikisha ikinebwe. Urazi cyari cyo kwa murindira ifashanyo, uri umuntu ukomeye kandi uwayiguha nawe yayikuye mu bene gihugu bariko barakora. None bo bamahera arizana. Jewe naragiye mu bihugu bitari bike by'abazungu, bose usanga bariko bariruka kandi bambaye costume. Mu Burundi natwe bavuga ngo wambaye costume ntiyikorako, acagenda arashonyanga. Mugabo muze mugende mu bivyo bihugu by'abazungu uzubona temaguza yiruka kugira ngo bisi ntimusige. Nta n'umwanya wo kwicara ngo barye bafise. Twe mu Burundi batubwira yuko umunsi twokora twoca tuba igihugu ca mbere rurangiranwa mwitunga. Je nasanze bobo hajya twe twicara ngo turiho tunywa icyayi, aragenda akagihitana agacagenda arira umukate mwibarabara n'agakombe k'icyayi ari mwibarabara ariko aragenda. Muga twebwe guhitana ikigori hajya uhagendera kirya nibara. Dushaka kwicara neza mu ntebe imeze neza y'inyegamo, tukabaza tugakura ikoti tukayishira hajya inyuma twegamira, tugaca ikaruvati dupfundurura, hanyuma rero tugaca twitereka rero umurete mwiza. Abantu bavuga ngo abo muri leta bahembwa amahera make, none ajya amahera mujana mu vyayi saa 4 muyakura heganuze. Muhira avaho anyoye icyayi asangiye n'abana n'umugore, ashitse ukaza agaca hana rendezvous n'uwundi yo kuja kunywa icyayi ca saa 4. Saa 4 bagaca bavayo saa 5 n'unusu agaca avuga ngiye gutora umwana kw'ishure, agaca mutahana agaca shikarya kandi ahejeje kurya agaca aryama ngo niho vyohoka neza. Saa 9 n'inusu agaca asubira ku kazi, kumba agiye guhana rendezvous n'uwo baca bajana mu kabare. Saa 10 igeze saa 10 n'inusu ngo duhurira hehe uno munsi, ngo kwa Gerard. Bagaca bashika igiti c'inyama ca mbere amustere ngaho canke henekene, ukaza wumva aragotomeye ya henekene igiti c'inyama arashikuye ngo ubukene tuzobavamo gutega yemwe. None ubwo bukene turiko turakwega twebwe nyene, none ushaka uzobuvamo gute ari we babukwezi? Rero nshaka kuvuga abakozi nukuba abakozi. Kurondera umushahara utakoze ucuva he? Jemara ndavyumvira navuze ntituzokwicarana n'amasendika duheze duharura imishahara. None ko ari navuze nta mukoresha arimwo, nitwe twicara tugaharura amahera dufise mu kigega, tugaca tuvuga tuti none ya twoyahembwamwo gute tukongera tukagirira ineza abene gihugu. Nagira nsaba amasendika mu biganiro byose tugira, cyane cyane amasendika ya leta niyo mvuga cyane, twige ingene ideni leta ifise turigabanura kandi nta kigoye kirimo. Nirirwa ndabibereka mu gihe vya bice 80% bitoherera mu bisagara tukayadugana
mu bene gihugu boca bimbura. Reka rero turabe komine iri kure ya Bujumbura, nasanze ari komine Giteranyi muri zone Ruzo. Rero ugiye mu Ruzo cyangwa yumvira hagiyeyo abakozi ba leta bashasha 20 baca basumira hariya. Umurimyi acarima vyinshi kuko arose isoko, amaze kwimbura amahera kinjira aca yubaka akazu keza, aca gura uturato, aca afungura neza. Mwumvise ko ahejeje gutera imbere. Mugayo mahera yose mushaka ko aherera hehe mu gisagara ca Bujumbura batagira no munsi y'urugo. Kiya gitoki kigugwa ibihumbi 10 mu isoko yo y'Ibujumbura, umurimyi aba yakigurishije amahera atarenga ibihumbi 3. Ndabeshe. Abanyamayeri rero baca baja hagati. Wowe muguzi uza kugura igitoki kigeze ku ntoki zigira 10 kandi intoki zose ziza zirunguka kuri ca gitoki. None ntumva ko ari abanyamayeri. Umuntu yicariye ngaho hanyuma akarya. Ibujumbura mumaze kubona abagwayi kwashi bangahe. Mugamuhuye bose bakubwira ko ari abashomeri. None barya ivyo bakuye amayeri. Kuko bose bavuga ngo Burundi ngo ndagiye Burundi ubugiye Bujumbura. Uburundi ukabusigi wanyu ahari munsi y'urugo ngo mwanka kuja gukorera ngo kwa banyarucari ngo kwatanzu ziriyo genda muzubake murako zanga. Ryashira hamwe ry'abari muzubaka amazu ahubwo nimuhere kubaka amazu hariya nyene kandi mwoca mwunguka. Niko muzoca muronka abazipanga. Rero tubanze twumve yuko umukozi wa leta akwiye gukorera ahariho hose mu gihugu. Rero nagira mbwire abakozi ba leta iri jambo ryitwa ngo ubwigenge bw'amasendika ico ntimusubire kucita ikibazo. Twese turabakozi ba leta twicare hamwe tuyage ingene twobera kirumara badatabuja ari bo bene gihugu. None ninde yotinya ivyo biganiro gayema? Ahubwo abantu bishize hamwe ubwira bige ingene akazi kotera imbere abo bakwiye guterwa amashugwe. Nico rituma naciye mvuga nti abakoresha bose indongozi z'abandi nizije imbere mu kumviriza abakozi kugira ngo akazi gatera imbere. Wase kubumviriza none kazotera imbere gute? Rero amasendika mwicarane n'abajya indongozi zanyu mwige ingene muvyaza umushasaruro kajya akazi mukora. Uri umwarimu kumva yuko utegeza kubona ko abana bameze neza biga neza. Mwavuze ngo bafise ngo ubwenge buciriritse ngo hasi. None bazobukura he ko bubukura mu barimu nyene? None abo barimu baca bivugira ngo ngiye Bujumbura mugaca mushaka ko urya mwana mwase kwigisha abincabwenge. Ibikunda amasendika rero ubu abikorera ivyabo ngira ngo nibo batinya amasendika. Nabo nyene barashobora kubatekesha umutwe w'ingene muzokunguka vyishi. Ahubwo ikibazo nasanze hari amasendika nayo umenga abayagize ni mbohe zabo. Babohore uko mushaka kwigenga ni na muri mwebwe nyene reka abakozi nabo bigenge. Kuko ngo hari abashaka kuja muri iyi sendika ngo wundi akamwankira ngo ntujayo umwankira nkande wewe. None umuntu ntafise uburenganzira bwo kuja muri sendika ashaka kandi abishaka. Kubera iki hari habababuza. Dialogue sociale no saba yuko ahubwo mu kwezi muze murampa icegeranyo c'ivyo mwakoze. Muze muraramuti aya mahera bene gihugu bazanye mu kigega ca leta tuyakoresha gute ku nyungu ya bene gihugu? Ubwo we ko wahembwe wagiye gukorera bene gihugu? Bavuze ngo abakozi ba leta kirazira kudandaza. Mbe muja kudandaza kubera iki? Kubera iki mutokorora? Kubera iki mutorima? Aho muja kugwanira amasoko ya leta. Hari abantu bakora amashira hamwe ngo ngira ishira hamwe nzogwanira isoko rya leta. Iryo si ishira hamwe menya ko risambutse kuko turiko turabihindura ubu. Murahomvye abazi yuko muzokungukira ku masoko ya leta. Kuko abo bakozi ba leta bazovyikorera nivyo bahembegwa. Mwari muzi yuko nzohamagara ngo ishira hamwe nakabwe ngo bubake ngo ikiraro. Dufise igisata kijeje kubaka amabarabara n'ibiraro. Warateze rero kwa zorya isoko yo kubaka ibitaro kubaka amashuri natahe. Uwagize ishirahamwe ryo kubaka naje kurondera umutahe muri banki tumubwire tuti
akira hajya ahantu ubaka uburaro bw'abantu uzoca ubagopesha baze barariha bukebuke. Mugabo kuvuga ngo nzeye ko leta izovuga ngo unyubakire, turafise igisata kijeje kubaka citwa ubuha. Abadandaza nibadandaze, abakozi ba leta je ndabereka ikindi mwokora, ni muhingure aya mahera muhembwa, genda mufate amadeni mukora imigambi murime mworore, kuko uwo mugambi ni uzobatunga mumaze gushika mu zabukuru. Muragenda mugafata amadeni ngo yo kubaka inzu, ni kubera ko utofata ideni ryo kugira umugambi, uwo mugambi cyo kubakira inzu. Erega umugambi urubakira inzu umuntu. Mugabo na wabwiza ukuri, abantu bakora amashiramwe ngo bagiye kurondera amasoko ya leta, araba leta sivyo babacumuye. Kubera iki? No mu itegeko rigenga amasoko haranditswe mwoko kizira kuja mu isoko wewe nyene office ari wewe urijejwe. None uri umukozi wa leta ntiwumva yuko amasoko ari uyajejwe ya leta, none ucuja muri iryo soko gute? Ubucumuye. Kandi rero ubu navyo nyene tugiye kubikurikirana neza. Ishira hamwe ry'umukozi wa leta ntirishobora kuja guhiganirwa isoko muri leta. Amategeko aravyanka biranditse. Mugabo warimye ibigori, emwe baje gushorera nta kibazo kihari. None ubu harabuze abakozi ba leta bashoye nk'itoni 50 z'ibigori. None izo toni 50 ntiwumva ko ushukura uwundi mugambi. Abakozi ba leta rero ntibaba badandaza, ntibaba abanyamigambi. Imishahara rero dukomeze kuyigira hamwe turavye amikoro dufise, vyose ni vyanyu ni vy'abene gihugu. Mugabo igituma kare binubana, ngira ngo twari tuzi yuko ari amahera yacu twebwe abakozi ba leta, sayi wacu n'abene gihugu tubimenye. Gutanga akazi atakarenganyo, ivyo nivyo turimwo kandi turiko dukora neza. Nashimye cyane yuko yaciye atanga n'impanuro muri leta. Kubera iki ushaka kurondera umwigisha azokwigisha muri zone ruzo, ucuja kurondera ubuva muri komine Mwakiro? Kubera iki utoreka abize bari muri zone ruzo bari bakora mu ruzo nyene? Akarenganyo niho kava, bijya byo kuja gukura umuntu mujana handi. Ubu hariho ibigira bihinduke, kuko mu mishahara mwaravuze yuko mutegereza kwerekana ico mwakoze. Umukozi wa leta wese bazoba afise ivyo ajejwe gukora mu kiringo kingana ukubu, atakikoze ngo kiboneke amanota afise 0, kuko ubu imashini nizo zizohora zitanga amanota. None ko werekana ico wakoze igaci kimenya, uwarazi rero ko yicaye murumva umushahara wiwe ntuzokwigera uduga, kuko umwimbu uzoba ari muto. Ibibazo bikomakomeye sécurité sociale yatubwiye vya INSS. Erega ry'amahera na y'abakozi basanzwe bashira y'amahera. Umunsi twogira inama ya bose abakozi bakavuga bati twereka amahera yacu rero ingene yakoze yose ayo twazanye. Muri INSS mwe muravyitegurira, kuko leta izoza mu kishingo c'abakozi tubaze neza amahera yose yinjiye ico yakoze, hanyuma duce tube ingene turinganiza ibikurikira. Tuvuze tutabakukuruke bahembwe n'imiburiburi ayahakwa kungana nayo bahorana, si ukuvuga ko bahembwe ayangana cyo kimwe. Turaba amahera hari, kuko nagira ndababwire umukukuruke mu bisanzwe atangirwa amahera n'abari inyuma yiwe bakiriko barakora, kuko nabo bazogera kukukuruka hari abandi bari inyuma yabo bazobatangira amahera. Dusanze rero ayo batanga ari make, twe tuyagabanganya abakukuruke. Kubera iki INSS bacavuga ngo nayi wacu, abakozi bo muri INSS bacavuga ngo nayi wacu, sayi wanyu yashire ku kirago tuyagabure nayo guha abakukuruke. None mwebwe murashobora kwemera guhembwa kuruta bashobuja bazanya ry'amahera? Mbe nk'ubu abakozi ba leta bose boca bakatizero bakagira kandi ka INSS mwoca mujaye? Mubanze mumenye ko muri abakozi batagajya amahera muri INSS. Ntimushobora rero guca murya inyungu n'umutahe na yabo bazokoresha bapasuye. Nico gituma baca baza kuyaharura, tuzoyaharurira hamwe.
tuzoharura ayinjira nangahe ku mwaka, ayinjira muciye kuri ajya amahera muca mushira mu mabanki inyungu nangahe, ajya amazu mupangishije mwinjiza ngahe, ayo yose tuyateranye duce tuvuga tuti abapasuye ni bangahe, duce turi umushahara wabo. None amahera sayi wabo abazopasura mu myaka 10 ayi wabo abinyuma yabo nibo bazoyazana. Shaka tugira ibiharuro. None jewe natanze amahera imyaka 30 basi cuma ayo mahera yanje nigiye. Yego nayo atanze imyaka 30 jewe nkotiza imyaka 30. Ubu rero ndageze mu karuhuko k'izabukuru, yazana nce ndaguhemba je nce nitahira, ndaguhemba ko wanderekeye. Ajya amahera rero bazana ni mwanza muyakamisha umusaruro, muyagwize abe menshi kugira ngo azagere gutaha asanga amahera yiwe yarungutse nayiwe, reka kuyagira gwanyu. Je ndabizi yuko bizogenda neza. None ivyo shoboka muri ONPR bikanka muri NSS nibiki? Bwira iyo formule ishoboka muri ONPR igaca yanka muri NSS, tuzokoresha meme formule. Nibareke kubesha. Hajya kera no kubera wamenga ivyabene gihugu vyagiye mu minwe y'indongozi z'igihugu, ni turabacungira. Nico tuba tugwanya biba, tugwanya ibiturire. Muri mitiwere ya fonction publique muvuze ko atamwaka numwe haba naka miliyoni kamwe gacikako. Burya ayo bazanye yose umwaka uhera yaheze, none yasigara cajahe kubera iki abakukurutse basohoca bavugwa na mitiwere kurajyaza aracikako yose ruzoza turayaharura ajya acikako. Leta isahiriza mugabo twabonye yacitse kayariyo kuko na yabo ntagiye uzosa kuvuga ngo na yacu. Amashira hamwe yabikorera ivyabo arenganya abakozi, leta igiye guhaguruka nayo ivugira abo bakozi barenganya. Ishira hamwe rizi ko rihagirukana abakozi bidaciye mu mategeko, leta izo umuvugizi wabo bakozi. None muzoyinesha kuva ubu nimukurikiza amategeko. Kubera iki umukozi aje gukora iwawe arindiriye aba yarahejeje gupanga imigambi yakazoza, umwirukanye rero imyaka ari yarateguye itarahera ubuhejeje kumucira igice cy'ubuzima kuko ivyo ari yarateguye bica bipfa. Mugabo ni wabushaka ukavuga uti wese ukeneye wa mukozi we tumutekerera ataha afise, tumutekerera ataha afise. Eriko urashobora kuvuga uti jewe wa mukozi we wese ngukeneye mvumye nemera ndaguhembe ayo wokoze gushika upasuye mugumvireho, birashoboka. Mugamuhe yamuhe, kutamukeneye yamuhe. Leta rero izotondera abo bakozi birukanwa, aho tuzosanga mwabarenganije barenganurwe. Mugabo n'abakozi rero hariho abarenganya abakoresha, ugasanga aricaye ntacaha amaboko, none ashaka kuzohembwa atacu yahaye amaboko. Zamurabaha amanota mu gitabo cy'amategeko y'akazi, narabonye yuko ironka mediocre inshuro zingahe ucutaha. None sivyo amategeko akurikizwe atahe. Ivyo kuvuga ngo uri muri sendika ngo ntucumura, bazogufata nk'umukozi ntibagufata nko muri sendika. Rero jewe novuga nti ingorane fata ko tuzisangiye. Leta y'u Burundi isangiye ingorane n'abakozi, twicare hamwe zose tuze turazitorera umuti. Kubwa ngingo nosaba yuko nimiburi mu mezi 3 bampicegeranyo cy'ibibazo bihari duca twicara hamwe tubitorera umuti kandi bizoca bigenda neza. Nagira ndabasaba ikintu kimwe, dufashanye twese. Uburundi bwarateye imbere ku buryo dusigaye amahera y'u Burundi aterera ku mahera akora mu mwaka ubu turonka 90%. Murumva yuko twegereje, murazi yuko Uburundi bwa Jesi muramva ko twafatiwe ibihano. Amakungu yaducukije Uburundi turonka ibice 48% mu mahera akora mu mwaka mu gihugu. Kubera ducutse duca ubwenge, none ubu tugeze ku bice 90%. Nagira ndabasabe
murumva yuko gusega bwa bundi ataco bimaze iyo twaguma dusega n'ubu tuba tukiri kuri vya bice 48 kwijana. None rero nagira ndabasabe mumfashe dufashanye twese uyu mwaka buce utangura dukore nk'abikorera twanduze amahera angana nk'ibice 110 kwijana. Ntibishoboka. Hariho amahera yahora yibwa anyegezwa amafraude bya bindi byo gucisha ibidadaza ku ruhande ico bita evasion fiscale. Ivyo tusezerane navyo kugira ngo amahera akora mu mwaka basi n'imiburi yose tuyaronke 100 kwijana tuve muri ya madeni leta y'Amerika irafata. Ndabasavye mu bimfashe tugwanye ico cyose gituma amahera y'igihugu atinjira kugira ngo dukore imigambi ya leta y'iterambere tugire umutahe. Nasavye ubushikiranganje bwose yuko amahera bazokoresha mu mwaka tuyafashe nk'umutahe. Uwo mutahe umwaka uheze dutegereza kuraba ico twungutse dusange dufise amahera twakoresha ku mwaka dufise n'inyungu. Ndabasavye mwese abakozi ba leta dufashanye mu mwaka uza tuze tube dufise. Nukuvuga iki? Turinjiza menshi mugabo tugakoresha make. Nuvuga amahera twahora dusesagura nayo tuyagabanye. Tukivuga ko dushaka ko ikomine yose izoba ifise ibitaro hariho abambajije bavuga bati ayo mahera azovahe. None nagira ndababwire ko ubu nyene turiko tudugiriza rimwe amashantiye 37. Ndazi yuko mu kwezi k'umunani amakomine arenga 50 yose azoba afise ibitaro. Kubera iki? Amahera y'igihugu mwebwe nituyabungabunge hanyuma tuyakoresha iterambere. None nimumbwire dufise ibitaro 119 ntimwumva ko hariho abaganga 119 baciye baronka akazi? Ntimwumva ko hariho abadogiteri baforoma baciye baronka akazi? Tugerageza amahera yinjira ari menshi mugabo dusohore make. Ikigira kabiri nagira nsabe n'ugwaruka. Mwarayi murose umutahe. Murafise ibanki y'ugwaruka izobaha ideni ku nyungu itavuna. Duca dushiraho ikigega citwa figa naco kijejwe kubagirira garanti. Murumva yuko mufise garanti. Hanyuma twaciye tubaha imiliyaridi 40 zo kubazamura mu migambi yanyu y'iterambere. Izo miliyaridi 40 rico tuzishakako. Nta kindi duharura izo miliyaridi 40 zahaye akazi ugwaruka rungana iki. Mu mwaka uza dukeneye ko ayo mahera tuzoyabona yungutse inshuro n'imiburiburi 2. Mwumvise abatanguje impene zizashikijana bageze ku mpene 400. None utanguje miliyaridi 40 azoba afise miliyaridi zingahe inyuma y'imyaka 2 basi. Ibi byose tubishaka kugira ngo muri wa mugambi uko umupfuko wose utegereza kuronka amahera umunwa wose ukaronka icyo urya utushobore kuwushikako. None rero mwagwarukamwe ndabasavye ntihagire ikomine nzocamwe wosange mutari ku kivi kuko ayo mahera arakwiye kugira ngo muyakoreshe mu makomine yose. Twatoye muri mwebwe nyene ugwaruka abazoshobora kuringaniza uwo mugambi ni indyamunyu n'abantu b'incabwenge bazobafasha kugira iyo migambi. Ndabasavye rero aho bukera naragiye ahantu usanga umunyagihugu yakoresheje amahera 680. Twasanze ubashitse ku miliyoni 3,600 afise ibitoki imirima yaramaze kubaka n'inzu y'amabati gushika ronka na plaque solaire. None utanguje 680 mu myaka 2 akaba afise ibintu bingana n'imiliyoni 3,600. Utanguje umiliyoni nawe mu myaka 2 abafise iki? None utanguje miliyaridi 40 mu myaka 2 abafise iki? Tuvugisha ukuri ahitunga ntiryamaze kuza mu gwaruka gayemo. Hanyuma rero nce saba abakozi ba leta nabo bagende bafise kumuzirikanye yuko bagiye gukorera umwene gihugu niwe mukoresha wacu. Mwumve yuko ubu mushikiranganje tuzora tumujana mu ikomine tumubaza tuti sigurira bene gihugu ivyo wakoreye muri ikomine. Rero mwe mwishinga kwicara mu biro mumenye neza yuko
muzoba muhemutse mu gihe muzonanirwa gukorera ikomine ku ikomine, mugabangana akazi mwese ku buryo ikomine zose tuzuzura, hanyuma turamire abenegihugu. Nkaba ndangije rero ndabakengurukira cyane, ndabashimira kungene mwirirwa mwitanga uko bukeye uko bwije kugira igihugu cyacu cyogorore. None rero Imana rugira byose mwese ibahezagire, murakoze. Bari zitona yishimye